cyangwa badukora igikorwa c'Imana kabisa. Abana b'igihugu tubakure mwibarabara, twumve ko arabana mu miryango, twumve ko turi mu muryango umwe. Abo bana bariko barasanzara arabi igihugu nabi wacu. Uza turavuga leta, uwo mugabo yitwa leta nta muzohurira ngo muhane bwake. Sinzi ko ara uwo baba barahura n'umugabo yitwa leta. Yega nivyo turavyihendera ko mu guteza imbere igihugu ngo ari urugabo gwitwa leta. Jewe muzo mutora ubwa mbere ngo amumpere mwiriwe ndamutumye urazoca umumpera bwake ni mwahura. Ni twebwe nyene n'umuryango tubikore. Ico cigwa mugende mukinkorera umwe wese mwishengeriwe. Ayagena nabo batwara ayo maparuwase canke ayo masekirisare. Twumve yuko atakintu twomarira igihugu base tuze duve kuri iyi si tuba ruti hari hakantu kamwe twakoze kare twaragashoboye. Nta muntu wo mwibarabara dufise. Byoshoboka ko iki gihugu ata muntu numwe araramwibarabara. Bose kandi dukoranye n'amashengero. Ico gikorwa shaka tuzoyikorana n'amasengero. Sinzoja ngo ngiye mu bandi. Turabe tugikorane neza, tucubake, tugire abo bantu abazoba bajeje kurera abo bana tubahembe. Hama duce tuzibira ntagiye abandi bana basubira kuvuka baja mwibarabara. Abo tuba sohore tubarere twebwe nyene nko mu muryango w'u Burundi, tubarere tubasohore bashike mu bigero bikorera ivyabo nabo barondera ubuzima, hanyuma twazibiye ntibibandanye biba gutyo. Zadukoze igikorwa c'Imana. Ico nagishaka yuko tugikora kugira ngo tuvuge tuti umutima w'ubuntu uratanguye kuza. Wa mutima nabwira tuwureme, na ibindi nitwashobora kwitunga ntibizotunana gutunga igihugu, kandi igihugu kizogenda neza, kizogenda neza. Aho ndazi ko muce mutagwa kubona n'ibindi muba mwarakoze vy'ubuntu, muca mugwa mwiyumvira rero. Ari ugira atagiciyumvira rero boti ko wemanitse urutoki. Yego rero boti mumpere mikoro twumvirize. Nyene cyubahiro murakoze cyane kuri ico cyumviro ciza mwarimu shikirije. Twego tuvugana n'abandi ngaha yuko iyo devoir muduhaye kuja gusura kuvyiga yo tugora, ahubwo twayiko dusaba yuko mwotumenyesha konte tuzoshirako amashengero yose akava ngaha vyumvise, kandi kandi turavuga tuti mu vy'ukuri ku muntu afise umutima wo kubaha igihugu no gufasha umukuru w'igihugu migambi myiza afise, ibihumbi 10 ni make. Murakoze. Komo bikomeye amashini sawa. Ego nawe hagati ariya. Murakoze nyene cyubahiro mukuru w'igihugu kandi umuvyeyi w'u Burundi. Jewe sanzwe nkora ico gikorwa nakibonye nk'umugisha kandi ndi muto. Je navuga tuti naho atobara amashengero natwebwe ubwacu nk'abapastori kiretse amashengero turongoye ko yotanga 10 natwebwe kuri ku muntu agakora igikorwa kugira ngo dufashe uko ibikorwa by'igihugu iyo leta bavuga ni twebwe nyene. Jewe rero ubwanje nibaza ko mushizeho konti twese twotanga intererano kandi hagije kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. Murakoze. Aho rero ntitwirwa turaja mu bindi. Ubu ncangenda best ndafise bureau d'études stratégiques pour le développement. Muce muvugana na ministre wa finance kugira ngo duce twogurura iyo konte, tuzoyigira bloqué, tuzoyugurura umwaka uheze turamahera ariko ingenangana. Duca tuvuga tuti etude nzoba narazihejeje kuzikora vyose n'ikibanza kizokubakwamwo, tuze duce natwe bivuge ko tudemaye dutanguye gukora nk'umuryango. Jewe nababwiye amashengeri wanje je abaye menshi numva ari sawa kuko no kubera iki. Reka ndabereka igituma. Amasengero si politiki. Amasengero yose akonvereja kuri kimwe ku Mana. Sico kibe n'abanye politiki bavuga ngo ngiyaha ubundi ngo ngiyaha bakazana kajagari. Ariko ibivamwe amahera yabishize ngaho ikwekerera gusa kugira ngo uce ubona ingene uzoronka ayo mahera yo gukora bijya kikorwa c'Imana ikeneye uzokorera abantu.